bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus ndabaramutse ndabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno musi turigenekezo rya mbere ukwezi no kumunani umwaka wa 2025 ntangore nifuriza ukwezi kwiza abadukurikirana bose uzoba ukwezi gutandukanye n'andi mezi yose ukwezi ko kurondera mukaronkeramwo ivyo mushaka byose nkuko bisanzwe ndi kumwe n'umusesanguzi imbere ko ndamuha akazi na karibu manzi ndamutse cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose yaba ari ngaha mu Burundi muri Afrika muri rusangi tutibagiye abari muri Europe Asia ndetse na Amerika bumve yuko tubaramuke cyane ndetse tunabaye n'ikaze nka kino kiganiro cacu nkuko mubibona ku ruhande kumwe na wa musesanguzi ntangore ndamuramutsa cyane. Urakoze cyane bwana journaliste ndakuramukije nanje nizera ko umeze neza reka nce ndamutsa abadukurikirana aho bari hose ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu uyu munsi nkuko babivuze nanje ndanabipfurize ko kuno kwezi k'umunani twatanguye ko zotubera ukwezi kwiza kumugisha ndetse ukwezi ko kwagurirwa n'imbibi cyane gose. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo biroroshe cyane tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucunga ingo amasosiyete n'ibindi abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe. Bwa musanguzi mbona yuko tugaruka neza na neza ku mirongo y'urugamba ubona yuko hari byinshi biriko biravugwa hagiye hatandukanye ariko manzo nkundire ndagusubiza inyuma ku munsi wejo waratubwiye kubijanye n'ama operation cyangwa n'imigwano yari kirabera hariya muri Ho Plateau muri Minembwe ndetse uratubwira n'ibindi byinshi ariko twashaka muri akanya tubwire ngene vyifashe hariya mu misozi miremire ya Fizi. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Hariya muri territoire ya Fizi neza neza mu misozi miremire ya Minembwe no mu micungararo yaho ku munsi wejo niho habaye operation no vuga iremereye. Sino ku munsi wejo gusa ahubwo ejo habaye operation isanzwe iri mu rukurikirane rw'ama operation amaze iminsi ariko arabera hajya muri Fizi. Umuntu rero arashobora kwibaza ati kweke tubyise urukurikirane ni kubera yuko burya ugiye kuraba abari muri Fizi no ngaha muri za Kabare Karehe Warungu abo muri Fizi nibo bageramiwe cyane gose. Sinzi ko urabibona nawe bona journaliste muri Fizi barageramiwe cyane gusumba abandi kubera ko ndabite gute bashatse gutanga inzira sivyo abari muri za Warungu na zande ni M23 na RDF 100%. Mugabo muri Fizi hariyo M23 RDF hagaca yongera ko twigwaneho hamwe na Red Tabara. Impamvu rero mvuga yuko bagiramiwe cyane nuko ubwa mbere Red Tabara bariko bagwanira mu mihani wabo ni muhiri wabo aba rero bagwanira iwabo bagwanira ahantu bazi cyane gusumba tere barayimetriza. Niyo mpamvu aba wazarendo atagahengwe namba bashobora kubahereza kuko babahaye agahengwe bo baca bagira ikibazo kuko M23 nako twigwana heri wabo bitandukanye cyane gose n'izi M23 na RDF bariya ndabite ko ningenzi ahantu ariko ragwanira ntaho bazi ntaho bametriza no kuvuga mu wazarendo nta nguvu nyinshi bajya bashirako kuko avuga ati bajya umwana n'umwanya twabavumbuye turabavumbura mugabo twigwaneho ni kibazo gikomeye cyane gose kuko bari muhiri wabo ni babandi rero umuhaye agahego ku munsi n'imisi ibiri aba yaplanifiye ibindi bitera kugaba ko wewe bitandukanye cyane nabajya bandi kuko we aronse agahego ku munsi umwe cyangwa imisi ibiri aba ariko yiga aho hantu ari twigwaneho bo basanzwe bahaza. So rero bona journaliste intambara yarahinduye isura
abagiye badukurikirana tugitangura kuvuga iby'izi ntambara zagenda zihindagurika. So ubwa mbere twarerekana abakoze operation, tukerekana n'ivyahononekariye, wanashaka n'abaguye ku mirongo y'urugamba tukaberekana. Mugabo uyu munsi biragoye cyane kubera ko mfatiye kuri izi ntambara zo muri Fizi biragoye kumenya ngo haguye abasirikare bangana uku kubera ko n'intambara zitangura baterana amabombe, baraterana amabombe hama bakarasana bakoresheje inkozi ziremereye cyane a distance, baza kwinjiranamwo haheze umwanya munini batanga guterana amabombe. Bivuze ngo nimba ari mu wazarenda aba yapfuye yatumye n'amabombe, aba wazarenda biwabo baba bamaze kumwevakiwa. Nimba ari mu twigwaneho nawe nyene nuko bigenda, nukuvuga aba ibiziga bisigara ku mirongo y'urugamba ni vya bindi biba byaguye novuga muri ziya ntambara zo gukozanyako begeranye. Niyo mpamvu rero twagira ko turahindagura uburyo dushikiriza amakuru, ntitukivuga ngo banaka havuye igiti kingana uko kenshi kubera ko biba bigoye. Ariko kuri iyi ncuro rero bona journaliste mu bitero byabaye ku munsi w'ejo novuga byari binakomeye, byakozwe n'aba wazarendo bien sûr bafashwe mu mugongo na FDNB. Amakuru dufise aremeza yuko zino nyeshamba za RDF twigwaneho Reditabara na M23 babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi kaje karama kabisa, barabonye ibara kuko amakuru mfise aranyemeza yuko hariho abasirikare batari bake bagiye bagwa mu mambiskade, aho bibaza yuko bariko biyunguruza bava mu bice baja mu bindi, kumbe bagasanga bariko bita mu mitego ya wazarendo na FDNB. Ku buryo ibitero zino nyeshamba zari ziteguye kugaba ku munsi w'ejo jeudi n'uyu munsi wa vendredi ntibabaye bakibigaba kubera ko batakaje ingabo zitari nke, ku buryo izisigaye ntabwo zoshobora kuremesha urugamba. Rero hariho uwo twako turaganira w'umunyamurenge aba hariya muri Fizi, aho yakavuga ngo rwose ngo ziriya nyana zimbwa ngo za neva ngo zadukomye. Akabi gatwenga nk'akeza, reka tubihanganishe mukirundi bavuga ngo wowe ukarasha uwo mumwa, kubera yuko ibi biriko birababako nibo bavyihamagariye bataratangaza yuko bagiye kwifatanya na M23. Nta musi numwe FRDC yari bwigere bagaba ko ibitero, nta n'umusi numwe abawazarendo bigeze babagaba ko igitero. Rero ubu kubera ko bamaze kwemera gufatanya n'umwansi w'igihugu nibemere bote uwo muriro, nta kundi bari bubigenze cyane. Gusa bana musanguzi tuja no kuyandi makuru, hari amakuru dufise avuga yuko muri territoire Kabare neza na neza muri Kavumu no bimigwano yo bigikomeje. Eske nivyo bimeze gute muri rusange? Urakoze cyane bona journaliste. Hano muri Kabare intambara ni nyinshi, intambara ni nyinshi, zirakomeye cyane kandi wanashaka akuburyo twasubiye muri vya bihe aho abawazarendo basubira gutanga amatangazo. Ngira ngo bagibona amatangazo atandukanye, aho ujya mu generale Makanaki Kasimbila John yariko atangariza abene gihugu bari mu gisagara ca Bukavu, ababwira yuko batanguje izindi ntambara gushasha, aho basaba yuko abene gihugu bogerageza kuba hafi y'ibintu vyabo kandi bakareka kuza barajuragirika, cyane cyane abakunze kuja mu masoko no mu bibanza biri public. Aba yabasabye yuko ivyo bovyirinda ngo kubera yuko bagomba bakora ibishoboka igisagara ca Bukavu bakigarukana. So ibi rero aya n'amajambo yavuze inyuma yaho haheze iminsi 3 hari kuhabera intambara zikomeye hano muri Kavumu. Amakuru dufise bona journaliste avuga ko ku munsi w'ejo uko byatanguye ku munsi w'ejo bien sûr niko byatanguye n'uyu munsi, aho ngo bashobora kumara amasaha hagati ya 3 na 5 bariko baterana amabombe gusa, atambunda nto cyangwa zini ziravuga, baterana amabombe. So urumva yuko kesa soire wazarendo, kesa soire rebelle de RDF bose baripanze bariteguye. Ariko rero tuko turabiraba birabonekana yuko ibi bitero biriko birakogwa n'abawazarendo. Ibitero biriko birabera hano muri territoire ya Kabare neza na neza muri Kavumu biriko birakogwa n'abawazarendo
ku ntumbero yuko bagomba kwisubiza igisagara ca Kavumu. So aha rero abenegihugu bo muri Kavumu amakuru tuko turaronka aremeza yuko ibi bitero biriko biraba kandi byatumye abenegihugu muri Kavumu badashobora kuba boja mu bikorwa byabo bya misi yose. Uyu n'umunsi ugira gatatu atakintu na kimwe bahereza amaboko gutinya yuko bashobora guhitanwa n'amasasu amwe bitangwa na mabari perdi. Ariko kandi n'abawazarendo bari bamaze kubatangariza yuko bagomba kandi kongera kuhakorera ibikorwa bya gisirikare. So ibi rero bije bona journaliste mu gihe hari himirije ko hasinywa cessez-le-feu. Mu gihe M23 yariko iragiriza FARDC yuko itigeze yubahiriza iby'amasezerano, no mu gihe kandi FARDC yagirije izinyeshamba za M23 ko nazo zisigeze zubahiriza iby'amasezerano. So rero kumbure bamwe n'abandi baravuga yuko ibi bitero wazarendo bariko baragaba hano muri Kavumu ashobora kuba ari bitero byo kugira ngo bereke izinyeshamba za RDF yuko nkamwe bohirahira ntibaje gusinya cessez-le-feu yuko akabo kazoba karangiye, kugira ngo rero ndabiteka no kubatera ubwoba wanashaka no kwameta en garde kugira ngo kuneza yabo bashobore kuba boja gusinya aya masezerano yo guhagarika intambara. Ariko kandi hariko haravugwa yuko ku munsi wejo hano nyine muri Kavumu hateguwe nako inama izoremeshwa n'abawazarendo yo kugira ngo bereke abenegihugu aho ibintu bigeze magingo aya. So nimba rero bona journaliste abawazarendo bazoshobora gukoresha inama muri Kavumu uca wumva yuko hariho igice kitari gitoya ca Kavumu abawazarendo bamaze kwigarurira. Kandi tubibutse yuko muri territoire bien sûr ya Kabare abawazarendo nibo bafise ibice binini cyane gusumba izinyeshamba za M23. So si muri Kabare gusa bona journaliste makuru naronse aremeza yuko buriya ngo nagoma uyu general William Amuri Yakutumba bisa nkaho ariko arahadodora kuko naho yatanga kubabisha iziyanyeshamba zahajya zibwira yuko vuba cyane ngo bakeneye kwisubiza bino bisagara bitandukanye zino nyeshamba zamaze kwigarurira. Reka rero tubihereze umwanya bona journaliste ntabwo ari ubwa mbere abawazarendo bagira amatangazo nkaya, ariko kandi igihe cyose bagenda bakora amatangazo nkaya hagenda hagaragara ibintu by'impinduka ku mirongo y'urugamba cyane gose. Bwana musanguzi mu kurangiza inkuru yacu y'uno munsi, reka tubanze dusubira inyuma gato ingaha mu gisagara ca Uvira niko no bivuga. Inyuma yaho tubwiye urongoye gouverneur wa Sud Kivu amanyanga yagiye arakora, byaboneka neza yuko agomba guhamforsa zino nyeshamba, ariko amakuru dufite no munsi aravuga yuko yoba atidegembya mu buryo bucangwa ubundi. Urashobora kutubwira ngene byifashe muri rusange? Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Uyu gouverneur Jean-Jacques bisa nkaho afunzwe icamaso. Amakuru dufise yaremeza yuko uyu Jean-Jacques yarasanzwe ataha mu gihugu cy'u Burundi mugabo mu gatondo akazindukira ku kazi muri Kongo. Nyuma rero yaho hatanguye kuvugirwa bimwe n'ibindi yuko yoba yatanguye gucudika n'inyeshamba za M23, aho bivuga ko yoba yari amafaranga yabo kugira ngo ashobore kubahereza igisagara ca Uvira, aho ndetse hamaze no kugaragarira ibitandukanye by'uko uyu Jean-Jacques yifatanya n'inyeshamba za RDF abawazarendo baciye bamuhindurira cyane gose. Abawazarendo novuga ko bayobowe n'uyu Makanaki Kasimbira John baciye bafata decision yuko uyu Jean-Jacques aba aribo bamucungira umutekano. Muri uko kumucungira umutekano rero uyu Jean-Jacques ntiyemerewe gusubira gutaha mu gihugu cy'u Burundi ngabari yaje kurara. Ubu aba muri Uvira kandi acunzwe n'abawazarendo. Aracunzwe canke arafunzwe? Aracunzwe, ugenda bise gucunga kuko niwe bamucunga umutekano. Izi rero ni ingingo abawazarendo bafashe kugira ngo uyu Jean-Jacques ubwa mbere bakingira umutekano wiwe. Urazi yuko abenegihugu b'abakongomani
n'abantu menga nta buntu bagifise iyo bakwiyumviriye ubwo nyine bacana umuriro bakakotsa bakakurya rero kubera yuko hari kuhavugwa amajambo menshi kuri uyu Jean Jacques Pousi aho bivugwa yuko agomba atange Uvira ace ahunga agende abawazalendo baciye ubwa mbere baremesha bene gihugu babereka yuko atahantu na hamwe ashobora guhungira ko kuva ico gihe aribo bacunze umutekano wiwe kabiri baca baremesha bene gihugu babereka yuko nubwo uyu Jean Jacques yoba yarabikoze akaba yaremeye kujya amafaranga y'ishamba za M23 ntibikunda yuko ashobora kubahereza kino gisagara ca Uvira kuko bisa nkaho ubu ariko arakora afise abandi reka mvuge bamucunga bari hejuru yiwe no kuvuga bakurikiranira hato na hato ama movement uyu Jean Jacques agoma akora ibyo akora byose abawazalendo ubu baba bariko barabikurikirana so ikiro ni ikintu kimwe novuga gihambaye kandi ciza cyane gose bano bawazalendo bariko barakora kuko barabonye yuko aribo bagomba gufata ya mbere kuneza y'umutekano w'igihugu cyabo iyaba n'abandi reka mvuge abakongomani bo kwigiye kuri bano bawazalendo bo barabiye ko akarorero ndahamya yuko ibiriko biraba muri Kongo mukanye sase byoca bihagarara kuko aba bawazalendo muri Uvira barabaye akarorero keza cyane gose ahantu kwibutsa ko na journaliste yuko abawazalendo muri Nord Kivu buriya nabo baguzwe nk'aba FARDC sinzi ko buvyibuka uyu mu general William Amuri Akutumba yari yagiye muri Nord Kivu kuranforsa mugabo aza gusanga ahubwo ariko aradandazwa nawe aca arigarukira aza kubaka ibirindiro hano muri Uvira n'abawazalendo muri Uvira so rero niyo mpamvu ndiko ndavuga nti iyo aba bene gihugu b'abakongomani bose n'abandi bawazalendo mu mihingo itandukanye bo kwigiye kuri bana bawazalendo muri Uvira ndahamya kabisa ibice byinshi kwijana yuko Kongo yobonye amahoro vuba bwangu cyane gose kwa namusasanguzi mbona tutoyaga ibindi byinshi kumbura ibindi twacabitoza kugira ngo tubibahe bitosoye neza kare rero nyamba tacongerako ndagusezerera ndanagushimira cyane urakoze cyane bwana journaliste usibye ko mu kurangiza ndashobora gutanga iyi nkuru yuko muri Ituri abene gihugu baho bakoze manifestation bisa nko kwiyamiriza president Felix Tshisekedi izi manifestation bazikoze mu gihe ku munsi wejo hasubiye kugandagurwa abene gihugu benshi cyane gose novuga ni massacre yabaye abana bene gihugu baca bihama barabara berekana yuko president Chirombo yoba yananiwe no gushobora kuba bibaronderera no gutorera umuti ikibazo c'abene gihugu bajya muri Ituri kuko bavuga yuko imyaka 6 yose iheze bariko baricwa buhongo kandi leta ya Kongo izi abica bano bene gihugu mugabo hakabagize magingo aya iyi leta itarashobora kuba yotorera umuti kino kibazo so ibi nta byinshi ndi bivuga ko bwana journaliste usibye ko nshobora kubihuza n'ibyaho zibahani wacu nukuvuga aba bariko barakora izi massacre ntabwo mu byukuri baba bafise ikintu bapfa n'abano bine gihugu ahubwo niba abandi baba bakeneye kwerekana yuko leta yananiwe kandi idashoboye ha rero ndashobora guhamya ibitangabo byinshi yuko ari imitwe iyobowe na zenyishamba za M23 bariko baraja kugandagura bajya bene gihugu ataco babahora kugira ngo bikunde abene gihugu bashobore gutera ibitugu canke umugongo buno burongozi bwa president Felix Tshisekedi kugira ngo zino nyeshamba nizamara gutangaza ko kano gace nako zakagezemwo abene gihugu bazozakirize yomwe cyane gose ndagushimire cyane bwana musasanguzi kurano makuru meza ushoboye kudushikiriza n'abadukurikirana yes reka ndagushimire nje nshimire n'abadukurikiranye kumbure twaza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma kananje shimire cyane umuntu wese twabanye makiro kiganiro nizere yuko yahumviye byinshi bya update ku mirongo y'urugamba ndagutumira kongera kubana natwe mu bindi biganiro bye bye